nta ndero nziza batojejwe n'ijambo ry'Imana. Usanga bafise indero zimwe z'igiharadabu, za zindi umuntu yishura akubwiye ijambo ukamenga riva amaraso. Uragomba kuvugwa neza. Kanze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene tuvugana biciye hano muri video. Reka ndagusabe ugerageze urungikiye ubu butumwa ku muntu umwe canke babiri canke n'abarenga, nawe uzoba uterereye igikorwa ciza cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana yo mwijuru izokuvuganira, Imana yo mwijuru izogushikana aho utari bwashike, kuko uzoba utanguye intambuko yo kuyikorera. Reka dusome hariya muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho ca gatatu, turasoma ku murongo waho wa 16. Niho tugiye gusoma. Hari ibintu bishika bitanu bishobora gutuma uvugwa neza, wo bishira mu ngiro byo gufasha, wo byo gushikana aho utari bwashike. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ivyanditswe vyera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no guhana umuntu no kumutunganya. Reka tube turaraba ivyo bitatu. Ivyanditswe vyera nimba ugomba kuvugwa neza, haleluya, bisaba ngo ivyanditswe vyera aryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twumvise ngo ubwa mbere birigisha, ijambo ry'Imana ririgisha. Ubugira kabiri riratunga, rirahana umuntu, Imana ishimwe. Ubugira gatatu ngo rimutoza indero, Imana ishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu Migani 12 ku murongo wa 10 havuga ngo ukunda gutozwa indero nziza, haleluya, uwo muntu ngo agira ubwenge. Igituma abantu uyu munsi batariko baravuga neza, batavugangwa, nta ndero nziza batojejwe n'ijambo ry'Imana. Usanga bafise indero zimwe z'igiharadabu, za zindi umuntu yishura akubwiye ijambo ukamenga riva amaraso, ukumva akubwiye nk'ijambo umenga asa n'ugucumise. Birateye ubwoba aho ushobora gusanga umugabo n'umugore amajambo bavugana arayo gukomeretsanya aba bana, bagenzi, inshuti, imiryango, bavukana, ugasanga abo bavugana amajambo yo gukomeretsanya. Yesu adufashe cyane, abakozi b'Imana, abantu b'Imana, abakorana ibikorwa by'Imana, abakorana kubuzi, ugasanga bavugana amajambo y'ibiraguragu, ariko ijambo ry'Imana ryoryo ngo ritoze umuntu ingeso nziza, indero nziza. Iyo umuntu yabitse ibyanditswe byera mu mutima wiwe, biramuhindura bikamuteza ingeso nziza, indero nziza. Aho umuntu usanga avugana urupfasoni, Bibiliya yambariye ngo wihute kumva ariko utebe kwishura, haleluya, haleluya. Iyo umuntu yatojejwe indero nziza, amajambo arayumva mugabo ntaporomoka. Oya, arabanza akibaza ijambo agiye kuvuga, mbega rirafasha umuntu, mbega rirubaka umuntu, mbega akaraba n'uwagiye kwishura uwo ariwe. Ariko abantu bataratozwa ingeso, indero nziza n'ijambo ry'Imana, ntibubahana, ntibamenye ubaruta, ntibaraba mu myaka. Aho ushobora gusanga no muri bisi umuntu yicaye akuze ahumuye angana n'umubyeyi yakuvyaye, ugasanga umukobwa amuhagaze hejuru, umugore amuhagaze hejuru, umusore amuhagaze hejuru. Nta ngeso, nta ndero nziza. Yo, nimba ugomba kuvugwa neza, reka ijambo ry'Imana rigutoza indero mwene data. Imana izokuvugira, abantu bazokubaha, abantu bazogukunda. Reka ndakubaze, mbega ryoba ryaragutoje indero? Nimba ryaragutoje indero, ikontorore gatoya ryahinduye iki mu buzima bwawe? Kera wari umeze gute, ubu ho umeze gute? Banza urabe ibyo wahora ukora, raba n'ibyo wahebye.